haheruka kuba amatora Tshisekedi bivuga ko ari we yatoye ko ari we yatsinze murambabarire mwakiriye gute intsinzi ya Tshisekedi jewe byantangaje narabona yuko abwiza kuzotsinda urazi igituma nabibona nayona kubera amajambo yavuga yari amajambo arindiriwe n'abakongomani abamukunda byarabashika kunyota nk'iya disikuru yiwe yavuze ari Kinshasa ari muri mitingi y'ubwa nyuma akavuga ati umunsi M23 izohirahira nkumva yasubiriye gusesa amaraso ku butaka bwa Kongo ati nzoca ntumako inama yihuta y'inama nshinga amateka ya Kongo ndabasaba uruhusha mvuge yuko Kongo igiye mu ngwano igiye kurwanya M23 nayo ubu nukuri atari abantu bagomba kuja barisha ivyo barazi yuko M23 mu Rwanda ijambo nkarijya abayumva bamwe abatari bake baravuga ati aradushikiye kunyota kuko bavuga bati aya matora naho turiko turayajamo uzotsinda azotsinda mugabo niyatsinda ijyangwa nikibandanya ntaco bizomara rero warabona yuko bakongomani bashaka amahoro ikindi ubwiriza kumenya nuko abantu benshi bahora bahaza Kongo bibaza ngo ntishobora kwivuna ibiba maze imyaka ingahe biba muri ico gihugu birerekana yuko abakongomani bagomba kwiha uburyo bwo kurwanira imbibe z'igihugu cyabo sinzi ko barabishikira mugabe ico mbona nuko uko bifashe uko bavuga ubu ntaco bisana n'ibyo twari tumenyereye rero kubona Tshisekedi yaratsinze ayo matora byinshi byantangaje ni nkuko bitantangaza ko nibiriko birabubuye kuko hariho bavuze ngo ayo matora ngo niba yasubiremo ngo twe ntituyemeye cyane ngo ayo matora yagiye mu buryaga bwinshi muri Afrika ivyo twama tuvyumva iyo habaye amatora kandi njyana kubwire abonona kazozo ka Afrika baravyikikamo cyane kugira ngo babandanye baducinyiza muri ko biraba muri Kongo iyo bitegera niho utegera gituma Afrika iri mu bukene nk'ububona iri mu bukene ngo nuko ikenye nuko bayikenesha baratubujije gutera imbere ku buryo bwinshi muri iki gitabo ndasubiramo ibyo benshi bamaze kwandika ku byerekeye Afrika ingene twagiye muri byo gucugwa bufuni na buhoro muri esclavage yamaze imyaka irenga 400 iyo myaka iheze kubera abazungu bari babonye yuko isi igeze ahantu ifise amashini akora ivyo abantu bahora bakora bacabona bati ntidukeneye aba esclave ivyo bahora bakora bikona amashini baca bazana ubundi bube gito nivyo twise ubukoloni colonisation kuva muri mu kinjana cya 18 niho nini wacu baca bahashika hanyuma urazi ko byamaze navyo byaramaze ikinjana cyose umugabo kuva mu myaka ya 60 Afrika yaciye itangura kuja irakerebuka warumvise barumumba banyerere no nini wacu hari ho gwa gasore n'abandi mu bihugu byinshi harabonetse abantu bagwanira kwikubikira nivyo byabaye mu nyuma rero hariho ibintu by'ibikanganyo nibaci batujanamwo ngo tuzubafasha gutera imbere mu gifaransa bita coopération développement mugabo byihweje tubimaze imyaka yirenga 60 mbere no vuga yuko yabarijana muga iryo terambere batwemereye ntajyo turabona nituraribona kuko atari ntumbero abavuga ngo bagomba gufasha Afrika bari bafise ubu rero icyo ubwiza kumenya nuko igihugu cya Kongo kiri mu yindi mu bundi bwoko bw'ibihugu byisangije situation igihugu cya Kongo novuga yuko ari cyo kirimo ubutunzi bw'agataka busumba iby'igihugu icari cyo cyose kuri iyi si nzima hamwe ushobora kuvuga uti la première puissance potentielle de la planète
sur le plan économique, sur le plan des ressources naturelles, c'est le Congo. Bivuze gutyo ntuba wihenze kuko amatungo manini aharawe cyane afasha gukora mu mahinguriro, abakora amatelefone, abakora ingoho, abakora ibigendajuru badakoresheje coltan iva muri Congo cyangwa bakoreshe uranium n'ibindi ntibashobora. Hanyuma rero harageze igihe bamwe bavuga bati ibintu vya Congo ntibishobora kubandanya biri vya Congo gutyo, reka turabe ingene tuzobironka tutabanje kuruha. Ko babigenjeje ni byinshi cyane, mugabo biga geopolitique ubu barabizi. Kimwe mu byo bakoresheje kwari uguca ku banyekongo nyene, ku banyekongo ati byana nzobarerera, bimwe nitajyana nzobarerera. Turi aha nyene, reka mfatira aha nyene, hari imigwi myinshi iri kwirajyanirayo. None iyi manda ya kabiri ya Tshisekedi murabona hari kizohinduka, kuko manda iheze imigwi n'ubu niyiri, kandi murabona ko baza no kudurumbanya no mu Burundi. Murabona ko hari kigiye guhinduka? Hari igishobora guhinduka, mugabo bizova ku kuntu umukuru w'igihugu abyifashemo hamwe n'abamufasha. Bizogenda gute? Je ndibaza yuko icambere ejo abwiriza kugira ni amara ku isentare la cour constitutionnelle ni amara kwemeza yuko koko yatsinze, mugabo ndibaza yuko nta yindi nyishu dushobora kuronka, yaratsinze kandi ni cour constitutionnelle izovyemeza. Icambere nibaza akwiye kugira azoshinga leta, azorondera abamufasha, mugabo nibaza yuko azokenera gukorana nabo bari basanzwe bakorana, hariho abamushigikiye. Ntubone bari mu ngorane zingana gutyo, ntibaba bashitse ngaha atafise abantu bamufashe mu mugongo. No muri bijya bihugu rutura wumva ari byo birungika amashira hamwe kuza gucukura bujya butare, bakora nk'ibisuma, bajya bose mu gihugu cyacu cyose ushobora gusanga afise mwabagenzi. Rero bizova ku kuntu azobana yakorana n'abagenzi. Uretse rero abagenzi bahakure, hari abagenzi bahagufi, kandi abagenzi bahagufi bazomugirira akamaro gusumba. Ni ngubu ko Burundi burafise uruhara runini cyane ku bizobera muri Congo muri kazoza akakegereje uti kuki. Mbe urazi yuko Bujumbura kigisagara cacu bacita balcon du Congo. Balcon ni baraza wicarako ukaraba ibiri imbere yawe, ibiri munsi yawe, ukabikontorora byose, kandi aburi kurakontorora batakubona. Rero Bujumbura nuko imeze uravye Kongo. Raba icyatumye n'ingwano yakozwe muri 1996 bagomba gushika Kinshasa, barashitseyo, mugabo mu nyuma warabonye ntivyaramye kubera ligne de front, kubera umurongo ntarengwa uri muri aka karere ka Bukavu. Abagwanya Kongo ntibashoboye kuburengana, bamwe mu batumye batawurengana sinzi ko mubazi, naba bavuye mu mugambo uri ku butegetsi hano mu Burundi, ko CNDD-FDD yatwagwa na Ndayikengurukiye niyo yagize ibikorwa byatumye AFDL n'abayishikira batarengana. Bien sûr, harabaye izindi nguvu zavuye ahandi, hari ibihugu inyuma yuko bigaragaye yuko Bugande n'u Rwanda biri inyuma y'iyo ngwano, nyuma haraje ibindi bihugu, Zimbabwe, Angola, Afrique du Sud, bose barahagarara barafasha abategetsi ba Kongo kugwana, ingwano irahagarara. Mu nyuma warabonye ko ingwano isubira kwaduka, ikaduka ifise yini ntumbero yindi mitwe, nkuko abanyarwanda bavuga. M23 yaje mu nyuma harabaye icyo bita CNDP ya Laurent Nkunda, niyo M23 no biracagwana. Ariko ibyo tugeze kuno munsi nivyo je mbona ari bishaje, kandi nivyo bizotuma uvuga uti Kongo izoronka amahoro cyangwa nizo yaronka. Ukuntu izoronka amahoro, amashance menshi arahaye araboneka, kuko barashoboye ubu barubaka bakavuga bati umwansi ni naka.
yinyeze inyuma ya naka abamufasha nawe ubu birazwi mu bintu byo kuronderera inyishu amatati kumenya uwo muntu akubangamiye ni ibintu bikomeye cyane utamuzi ucuga umutwe ahatariho ugasanga ingorane uri kuragwanya zigumye zibandanye ubu rero ko bamaze kubimenya biroroshe cyane kubigwanya igice gisigara no kumenya uti uyu none nzomufata imbere yiwe nzifata gute nzomutera amabombe canke nzemera tuganire canke we azohava abona ko aneshejwe abireke ivyo bibazo nk'ivyo oye biza buke urondera inyishu ubifashe buke mugabo umaze kumenya ko ari uko bipanze urashobora kuronka inyishu. Ego hagati aho abo bahiganywe sibake kandi nabo nyine bararonse amajwi naho batakwije ngo bakwiza yo gutwara igihugu mbega ntubona nabo nyine ko bafise abantu benshi ku buryo hari cyokorwa kugira ngo kuko baratanguye kuvuga ko amatora yibwe ntacyo mubona cyokorwa kugira ngo bibandanye kumera neza ntibabe vyonona umutekano wa Kongo. Hari ikintu cya mbere gibiza gukorwa no kumenya ubwa mbere yuko bajya bahiganywe na President Tshisekedi n'abakongomani bari wabo uburenganzira bwabajanye mu matora nibwo burenganzira bafise kugira ngo babandanye babaho ibyo bavuga ukuri babesha babivuga nabi babivuga neza nuko bumviriza kubashira iruhande kuko nabene gihugu ca Kongo igice gisigara no kuvuga ati tubumvirize gute tubumviririze he ninde azodufasha kubahuza kuko ntisi ibintu bivyo bizokoroha twebwe rero nk'abarundi twe turafise uburambe muri ico gikorwa kandi umuntu wese ashaka amahoro ashaka kugira iyaja afise ingorane nk'izi Kongo ifise yumvirije aho twe twaciye twebwe abarundi birashobora kumubera ikibi kandi barabizi duhiriwe duhishije barabizi igisigaye nuko none abarundi ni ubasaba ati dufashe bofasha nguki mbega bazobandanya babafasha mu vya gisoda nkuko vyahora muri zijya nteko za East African Community canke bazobandanya babafasha bakurikije amasezerano umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'uwa Kongo bagiraniye waravyumvise nuko bazobibandanya mugabo Jesse shobora kukubwira ntibazobandanye kuko ayo masezerano ntayonzi ntibatubwiye ibyo bumvikanye ibyo ari byo byagumye mu mabanga yabo ariko rero ko bamaze kubivuga gutyo nukuvuga rero yuko kandi n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarabivuze ejo bundi aho yahura n'abamenyesha makuru aganira n'igihugu yavuze ati umwasi atewe nukumutabara yatubwiye nyene ibyo bavuganye ariko ko byavuze kujya nukuvuga yuko rutitaha ushima rutitaha twarumvise ko mu birindwi heze inteko zo muri Afrika y'Epfo zaramaze gushika muri Kongo muri Kivu nabonye ntituzi ikibazanye ntituzi yuko baje ngo bafashe mu ngwano ya gisirikare canke nsinzi yuko hariho nibindi bita dissuasion ni iki dissuasion ni jambo ryakoreshejwe n'abazungu inyuma y'ingwano y'isi yose kuko inyuma y'ingwano y'isi yose harabaye ico no kwita karanda gatewe na bombe atomique bateye kuri Hiroshima na Nagasaki yica mu masegonda makeyi kandi kica abantu benshi cyane n'ubu abavuka Hiroshima na Nagasaki n'ubu hariho abagifise ingaruka mbi zivuye kuri rya bombe rero harageze igihe abazungu babandanya bashihana mugabo baravugana bati turavye ibyo twaciyemo mu ngwano zibiri z'isi yose zaciye turakwiye gutekereza ntagire uwataka ntiwagire ubutera uwundi baca niho haciye havuka ico bita dissuasion nucléaire no kuvuga yuko ni ijya bombe bateye Nagasaki c'est une bombe nucléaire baravuga bati twarabonye yuko mu ngwano bakoresha amabombe nucléaire nta utsindwa bahera bose ivyo rero barabizi rero dissuasion nucléaire igihugu muzobaze mu bihugu mpuzamakungu
igihugu gifise bombe nucléaire ntawe ushobora kucataka kubera iyo bombe kandi kubera bazi icyo iyo bombe imeze. Nta gihugu ca Afrika na kimwe nzi gifise iyo bombe kuko ntibabi twemerera twebwe abanyafrika bumvise nico kiyumviro gifise ntibarindira baca baraba ingene bakugenza n'ubuzima bwawe baraburutwara. Hariho aba bakubonye ubisi ivyiyumviro birashe bishobora gutuma Afrika ihinduka, kujya kwa Sankara, kujya kwa Gaddafi n'abandi benshi. Nahi iwacu urabona kwa Gasore nta kindi cyamutwa, Ndadaye nta kindi bamuhoye, baca utaravye neza baragutwara ubuzima. Kandi sibo baza baratuma bimwe muranita guerre par procuration, bakarawo batuma nkini wacu baraza bakabwira umuntu ati wewe ewana wewe uri umuhutu, yego naye ntubona ko abatutsi babangamiye, yego baratubangamiye, ngiye ndagufashe mu bagwanye. Nyuma nkumbura akaguhisha yuko avuga ati byana nzobarerera, nimwaryana nzoca nzaniye inyegeze, hanyuma mu gihe muzoba muri ko murajyana je nigire mu gataka kanyu ntwari ibyo shaka byose, namwe mubandanye mumarana. Ico kintu bwana Tarsisi abarundi basa n'abacumbise, ico batarumva nukuntu boshobora kuja hamwe kugira ngo bagwanire kazoza bakoresheje imvugo imwe. Ku mupaka wa Afrika yose nuko nyene rega bimeze. Abanyafrika nibabandanya bibaza ngo hariho umunyafrika nyanka, nk'ubu ngo hariho umunyarwanda yanka abakongomani, cyangwa hariho umurundi yankwa n'abanyarwanda, nivyo tubona, nivyo binavuga. Nk'abajya baguye mu mporero y'igitero cyo mu Gatumba, n'ukuri je bijya bintu byarambabaje kandi bimbabaza bisubiriye, kuko bajya abana bajya batamakazi bajya batama babiguyemwo s'abantu bafise icyo bononera uwo ari wese muri politiki, wabigize wese abwiza kumenya yuko bijya bintu byari ibara n'isoni, tubwiza kuvira hasi rimwe bijya tukabyanga tukabitera ibyatsi, kandi umuntu atobitera ibyatsi muzocemo mwitondera umuntu adatomoye, kuko ushaka kugwanya leta genda ugwane n'abagwanira leta, abasirikare, abapolisi, mugabo abanyagihugu ubareke. Rero nari kuvuga nti muri Afrika nta munyafrika afise icyapfa n'uwundi vyotuma bataja hamwe kugira ngo bagwanire Afrika, kubera ibintu biriko biratubangamira. Afrika irabangamiwe, bose barakunda Afrika, bashaka kuza kwibera ino, mugabo hariho ababivuga batahisha ngo tushaka l'Afrique sans les Africains. Abanyafrika banze bahone, hanyuma tuze bahonye ya Afrika kiba iwacu. Uretse izo zijya ngo abantu batuzanira twe twarazibonye, twaziciyemo 66, 72, 88 Ntega Marangara n'ibindi. Igihe Ndadaye ntiyishwe n'abarundi gusa, bajya abarundi baratumye, uburengo nayo dufise bajya babatumye, nta n'ububaza abanyina barabazi ico batazi. None twobaduma ku rutoki gute, canke nitwabaduma ku rutoki tuzobakoze iki? urumva ni ibintu bigoye. Rero ku rugabane rwa Afrika abanyafrika bakwiye kumenya yuko bakeneye kuja hamwe, tugire ibihugu by'akamaro atari ubuhugu butoto. Erega nk'ubu uje ukaraba u Rwanda n'u Burundi ukumva ngo ufise ijwi rimwe na Kongo, ringana rya Kongo muri oni, ugasanga bifise ijwi rimwe na Etats-Unis muri Amerika, kandi ari igihugu gifise des millions, des 300 millions de personnes. Twe ino turi seulement 12 millions à peine. Mugabo kumva ngo sindiko ndabinegura, sindiko ndabicyoza, mugabo ngomba kukumvisha yuko ntimushobora kuba abantu bubashwe mu bintu biriko biraba kuri iyi si muri uduhugu dutoyi tutanywana.
tutaja hamwe ngo tugwanire hamwe nico hituma kuja hamwe n'u Rwanda kuja hamwe n'u Burundi na Kongo naho hariko hari babwiriza kumenya yuko kazoza ka Afrika iyi turimwo muri aka karere ica ku kuntu Kongo izonywana n'ibihugu bisangiye imbibe bizogenda gute mugenzi ikibazo kiri ngaho Deo Hakizimana umwanya twageneye kino kiganiro uraheze reka dushimira abariko batwumviriza bongera baturaba ariko namwe ibwe nyene ndabashimire kandi ndabasabe ko tuzokora ikiganiro kigira kabiri urakoze ni mwagisha kamuzoza mwabonye aho turi aho dukorera mu Ngagara quartier 10 rwandiko ngurya ruca ruhakwereka inyuma yanje wabonye ishusho y'iki gitabo nakweretse dukorera muri iyo nzu ubona iyindi ngiri aye turakora ibi bishoboka ibidashoboka tukavuga tutabandi bazobigira